Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro, kaze mu mwanya wagenewe amakuru mu Kirundi tubashikiriza, ayo nayo reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Habaye umuce wa kane w'ibiganiro hagati y'u Burundi hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Mu itangazo ryasohowe inyuma y'ivyo biganiro, ujejwe umushikiranganje ajeje imigenderanire yamenyesheje ko ibiganiro bifatiye ku rudandazwa biri mu vyaranze ivyo biganiro. Bamwe mu banyagihugu basumira mu isoko ya Kotebu iri mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko kwiyunguruza baja muri iyo soko bibagora. Imvongo nikena ry'ibitoro ryatumye ukwiyunguruza biduga igiciro, ni mu gihe abadandaza bakorerayo bavuga ko baronka abaguzi bake. Mukanya tujya mu idonido ryano makuru. Tubaikaze mu idonido ryano makuru, duhera mu gisata c'imigenderanire. Ibiganiro bifatiye ku rudandazwa, ugufashanya hamwe no gushira imbere uruhara rw'umukenyezi mu iterambere biri mu vyaranze umuce ugira kane w'ibiganiro hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya. Mu itangazo ryasohowe nyuma y'ivyo biganiro, umushikiranganje Albert Nshingiro yavuze ko ubu atakijanye n'ibihano ku Burundi kizosubira kubatesha umwanya, ahubwo ko hagiye gushimangirwa imigenderanire hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya. Twaramutse duhura n'umuryango umwe bw'Iburayi hamwe n'ibihugu biwukoze kugira ngo tugire ibiganiro vya politike dusanzwe dukorana. Ni ibiganiro bigira ivya kane kuva aho twatanga kuganira nabo umwaka uheze mu kwezi kwa kabiri. Ikiganiro cy'uno munsi rero kije ari cambere kuva aho uyu muryango w'umwe bw'Iburayi ukuriyeho ibihano ku Burundi. Ubu rero twashoboye kuganira, ntitwavuganye ivy'ibihano. Ivyo vy'ibihano vyaguma bidutakariza umwanya. Twaganira ibijanye n'imigambi y'iterambere yo gufashanya hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu, na cyane cyane mu bijanye n'urudandazwa, ibijanye vyo kuzana abagwizatunga bava mu ivyo bihugu no gushira imbere uruhara rw'umukenyezi n'umukobwa mu bikorwa vy'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubu rero dutandukanye tuvuga yuko tuzobandanya ibiganiro, ni ibiganiro bijanye n'amategeko agenga amasezerano yagizwe hagati y'ibihugu vya Afrika, Caraïbe na Oceanie n'ibihugu vy'umuryango w'umwe bwa Burayi. Ivyo biganiro rero kumbure mwasha kwibaza ati none ko bakuye ibihano none muguma muganira iki? Ni ibiganiro rero vyamaho nka kabiri mu mwaka, tuzobandanya kugira ngo dushobore gukorana, dutsimbataze imigenderanire hagati y'ibihugu vyacu, kandi n'abene gihugu bacu bashe kubona akarusho. Twibaze rero yuko ibiganiro muzuza muraza kubikurikirana, ngira ngo ibindi birashobora kuba nkomeza 6 canke arenga gato mugana ibiganiro. Tubandanye nano makuru. Abakenyezi ngo bageze ku ntambwe nziza mu bijanye no kurangura ibikorwa vyinjiza amafaranga. Vyashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ihuriro ry'abakenyezi bava mu karere k'ibiyaga binini. Kubwa Angeline Ndayishimiye, iryo huriro rikwiye gushingwa ku rwego rw'igihugu mu bihugu byose biri muri ako karere kugira rishike ku mahangiro yaryo. Dans beaucoup de pays du monde, mu bihugu byinshi ku isi na cane cane muri kano karere k'ibiyaga binini, igitigiri c'abakenyezi n'abigeme ni kinini ugereranije n'ic'abagabo. Abakenyezi bafise uruhara rudasanzwe mu bijanye n'umutekano canke iterambere, haba mu miryango canke mu bihugu vyabo. Que dans la communauté, n'inywa que par sa sensibilité. Biragaragara kandi ko nk'abavyeyi, abafasha, abarezi, umukenyezi yamye afise ikibanza kinini mu gutsimbataza amahoro mu kibano. La femme a toujours joué un rôle prépondérant. L'activité économique des femmes. Ibikorwa vy'umukenyezi vyinjiza amafaranga muri kano karere biriko biratera intambwe ishimishije, vyongera biha ishusho ryiza igihugu. Iterambere rirama ry'umukenyezi rikenera amahoro n'umutekano ukwiye
mu ruja n'uruza muri kano karere. La libre circulation des biens et des personnes. Pour que le Forum régional des femmes soit actif, kugira rino huriro ry'abakenyezi rishike ku ntumbero ryayo bisaba ko ibihugu byose byo muri kano karere bishiraho ihuriro ry'abakenyezi ku rwego rw'igihugu. Tukaba tuboneyeho n'akaryo ko kwibutsa abari mu bihugu bitagira amahuriro nk'aya kuyashiraho. ce mécanisme de le faire. Tubandanye nano makuru. Bamwe mu banyagihugu basumira mu isoko ya Kotebu iri mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko kugira ko bigoye kwiyunguruza bajya gusumira muri iyo soko. Basigura ko kuva habaye ikena ry'igitoro itike ryo kwiyunguruza n'ibiribwa vyaduze igiciro. Ni mu gihe abadandaza bahakorera bavuga ko bidoga ko abaguzi ari bake. Ni nkuru tubaza Sheira Irambona. Tuisazi neza gatondo ku isoko ryitiriwe Kotebu, isoko rimenyerewe rigenderwa n'abanyagisagara benshi ba Bujumbura baje kuhasumira. Ubwo ruja n'uruza rw'abantu benshi muga kaba rutakibonekeza, ivyo bikaba vyatewe n'ikena ry'igitoro rimaze imisi mu gihugu. Ku banyagihugu basumira muri iryo soko bavuga ko iryo kena rituma itike ryo kuhaza rizimba, ngo n'ibiribwa bigurishwaho bikaca bizimba. Uyu uvuye gusuma urarondera ikintu kikunguruza kabura, itagisi ziraziye. Ikibazo cyo kwiyunguruza ni kibazo gikomeye cyane, kuko nko kuva ahomba ushika ngaha kuri Kotebu n'amafaranga 10,15 ibintu birazimbye cyane. Ko uyu umuntu asumye ibintu byinshi bisaba ko umuntu agasubira gufata ya taxi nyene ya mafaranga menshi kwa kundi nyene, ni kibazo gikomeye cyane. Basaba abatwara gutora umuti w'ico kibazo cyo kwiyunguruza uza canke uva muri iryo soko. Iryo teko bashizeho kugira ngo bijya byatwunguruza tuvuye nko ngaha gusuma baraba ukuntu bo bisubizaho kugira ngo natwebwe abantu bato bato tworoherwe. Turasaba n'ukuri ikibazo c'igitoro gitoregwa inyishu, abanyagihugu bumve babayeho neza mu gihugu, turarushe cyane. Abadandaza nabone bakaba bidoga ko batakironka abakiriya, basaba nabo umuti w'ico kibazo. Twebwe kuva ikena ry'igitoro ritango ibintu vyarononekaye cyane, kubera babura ingene bideplasa kugira bashike ngaha. Dusanga twebwe turiko tudandaza ngaha mu isoko abakiriya bataboneka, tukaca durangura tukahura n'ingorane yo guhomba. Twe dusaba abari hejuru kugira baturonse amadeplacement tuze turaronga rasiyo y'abana. Ico kibazo kikaba cahabonetse kuva mu kwezi kwa kane igihe hatangura kwibonekeza ikena ry'igitoro. Amakuru dukura mu badandaza bo muri iyo soko. Mu makungu abasirikare b'igihugu ca Ikene bishikanye ku gisirikare c'Uburusiya ngo barafise ubwoba bwinshi. Amakuru dukesha bagenzi bacu ba Eho News amenyesha ko abanyepolitike bamwe b'Abarusiya basaba ko abo basirikare bafashwe bocirigwa urubanza rwo gufa. Ni mu gihe Ikene yizera ko hazoba uguhanahana abafashwe ku mpande zose. Ino nkuru tuibaza Lidiga Himbari. L'incertitude règne autour des combattants ukrainiens qui se sont rendus aux forces russes. Ubwoba ni bwinshi ku basirikare ba Ukraine bishikanye ku gisirikare c'Uburusiya nyuma y'imisi myinshi binyegeje mu ihunguriro ry'ahitwa Azovstal muri Mariupol mu gihugu ca Ukraine. Amakuru atororokanywa na bagenzi bacu ba Aho News. Ubwo amakuru atangwa na Moscow, abasirikare bafashwe baharugwa hafi mu bihumbi, abenshi muri bo bakaba barakomeretse, abandi benshi baracari muri ico kibanza nk'intwazangabo z'imigwi ya gisirikare ya Azov. Uyu ati kubwo makuru adushikira hariyo nk'abantu barenga 2,000 mu ihinguriro rya Azovstal. Abashika 265 bwa mbere barasohotse, mu nyuma hasohoka abashika ku 617. Abarega igice baracari muri iryo hinguriro. Abandanya avuga ati abasirikare ba Ukraine bafashwe bafise amahitamwe abiri: gucibwa urubanza nk'abakoze ubwicanyi bwo mu ntambara canke bicwe. Iyaduma mu Rusiya naho abanyepolitike bamwe bakaba basavye ko
abasirikare b'abanya-Ukraine bafashwe ko bocibwa urubanza rwo gupfa kuko Uburusiya bwo bafata nk'abaneonazi. Muri iki gihe rero ishiramwe mpuzamakungu gihita agateka kazina muntu Amnesty International rikaba ryerekanye amakenga y'ingene abasirikare ba Ukraine bafunzwe n'ingene bakuwe kagateka kazina muntu n'ibinyamakuru by'Uburusiya hamwe no kwiyamamaza k'umukuru w'igihugu Vladimir Putin. Ku ruhande rwa Kiev nago rukaba rwizeye ko bishoboka ko Uburusiya na Ukraine bihanahana abasirikare bafashwe ku mpande zompi. Mu kurindira ibyo byose abasirikare ba Ukraine bafashwe n'Uburusiya bakaba bajanye mu ntara za Ukraine ariko zicunzwe n'igisirikare c'Uburusiya. Ont été emmenés vers les territoires ukrainiens contrôlés par les forces russes et pro-russes. No kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari tubateguriye. Tubashimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira. Abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.